Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwa tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tugiye kubageza ko vyinshi bitandukanye cane ku biriko biraba mu banyamugambwe ba CNDD FDD kandi n'amabanga menshi yakomeye cyane harimwo n'ay'igihugu. Tugiye kugaruka ku rupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza, ngo ntiyahitanywe n'indwara ahubwo yahawe isumu n'abanyamugambwe biwe. Ngibi kandi vyoba arivyo vyatumye habaho impande zibiri mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi akajaho uruhande rushigikira perezida uriho kuri uwo perezida Varisito Ndayishimiye, ndetse n'uruhande rwita ko ruri mwiragi rya Sogo narwo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yabarizwamwo, ndetse n'abandi benshi harimwo n'umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo. Umuhisi perezida Nkurunziza ngo ntihitanywe n'indwara ahubwo yahawe isomo n'abanyamugambwe, bikaba biri mu vyemezwa n'umenyesha makuru Bob Rugurika mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, anasaba leta ya perezida Varisito Ndayishimiye guha umuco abarundi ku cahitanye Petero Nkurunziza. Mwico kiganiro yahaye abamenyesha makuru Bob Rugurika arongoye radio RPA avuga ko afise ivyemezo bikwiye vyerekana ko umuhisi Nkurunziza atahitanywe n'indwara ahubwo yishwe n'isumu yahawe na bamwe mu bo bari bafadikanije kurongora Uburundi. Mu vyatangajwe Bob Rugurika yagize ati ku igerekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'2020 leta y'u Burundi yaramenyeshije urupfu rwatwara igihugu ico gihe Petero Nkurunziza. Naho leta rero ngo yari yabanje kubigira ibanga, abatari bake baciye bibaza ko Perezida Nkurunziza yoba yahitanywe n'ikiza ca COVID-19 kubera ko vyari vyavuzwe ko n'umufasha we Denise Abochumi ariyo yari yagiye kwivuza mu gihugu ca Kenya ico gihe. Kubera rero amakenga yagumye ari menshi kuri urwo rupfu giturumbuka, RPA yo yaciye ihitamwo kubandanya amatohoza. mu nyuma RPA yaramenye ko Perezida Nkurunziza atishwe na COVID-19 kubera hari ibipimo vya COVID-19 yakorewe imbere yuko yitaba Imana. Ivyo bipimo vyose bikaba basanze ata COVID-19 yararwaye. Radio RPA yaratevye iraronka bimwe mu vyemezo bigaragaza ko Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu. Bob Rugurika kanamenyesha ko ubutegetsi burongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye bwokora ibishoboka vyose mu gushira habona icishe Perezida Nkurunziza, kuko ndetse uwo muyobozi wa RPA yiteguriye gushira habona ivy'urwo rupfu hamwe yohamagarwa ngo abisigure. Murano makuru ni vyinshi tugiye kugaruka ko cyane kuri urupfu rwa Petero Nkurunziza rumaze igihe rutera icuka kibi mu mugambwe CNDD FDD na cyane kuba ari begereye uyu muhisi hamwe n'uruhande rwegereye perezida Varisito Ndayishimiye. Wowe fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo utoshicikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezo igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Uti Perezida Nkurunziza yishwe n'ishano yahawe na bamwe mu bari bafadakanyije kurongora Uburundi. Ibi nkuko nababwiye ni vyashikirijwe na Bob Rugurika umuyobozi w'iradio RPA, avuga ko iradio arongoye imaze imyaka irakora amatohoza kuri urwo rupfu. Bob Rugurika we avuga ko ibipimo vyakozwe n'abaganga kuri Nkurunziza vyerekanye ko atangwara ya coronavirus yari afise. Avuga ko abagendanye n'abagenzi biwe batigeze bahabwa uruhusha rwo kubona ikiziga c'umukuru w'igihugu ngo bamusezere. Avuga ko kandi atabipimo vyo kuraba icamwishe autopsy vyigeze bikorwa. Bob Rugurika ntiyashimye kuvuga wagandaguye Perezida Nkurunziza, ariko asaba Perezida Ndayishimiye gushira habona icishe Nkurunziza. Rugurika yibutsa ko umukuru w'igihugu atari umuntu asanzwe, ko apfuye hategerezwa gutohozwa ikimuhitanye kandi kikabwirwa abanyagihugu. Bob Rugurika avuga ko abishe Nkurunziza bari bateguye kubeshera bamwe bamugendanira bo mu bwoko bw'abatutsi. Yibukije ko Nkurunziza apfuye haciye hakwiragizwa ibihuha vyashaka kubeshera bamwe mu bagendanyi biwe. Umugambi wari uwo kubafata bakavyagirizwa. Bob Rugurika avuga ko ivyatumye Nkurunziza yicwa ari ububasha budasanzwe yari yihaye ko azogumana
amaze kuva ku butegetsi. Bob Rugurika yatanze idonido ry'amatohoza ariko agasaba leta y'u Burundi gushira habona ibijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ngo bidakozwe. Bob Rugurika avuga ko RPA yiteguriye gushira ahabona ivyemezo vyerekana abamwishe. Ngiyi dosiye rero ikaba iri no muri dosiye y'ibipfunze Bunyoni. Bob Rugurika yemeza ko iganagurwa rya Perezida Nkurunziza ryacanishijwemwo abategetsi bo mu mugambwe CNDD FDD. Bob Rugurika aremeza ko hariho abategetsi babandanya gusaba ko ukuri kuja habona, anemeza ko Generale Arengiyome Bunyoni ari mu bagumye basaba uko kuri. Rugurika avuga ko ivyo birimwo mu vyatumye Ndayishimiye abogoza Bunyoni. Bob Rugurika avuga kandi ko ico kibazo kiri mu binyegezwa vyabaye mu rubanza rwa General Bunyoni ari navyo vyatumye habaho umwanya Bunyoni yaburanishijwe mu mwiherero babanje gusohora abantu bose. Bob Rugurika avuga ko mu ntumbero yo gutera ubwoba abogerageza kubandanya babaza ivy'urupfu rwa Nkurunziza hakozwe isaka mu nzu kwa Deniza Nkurunziza, kwa Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka no kwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka. General Bunyoni yagirijwe ko yahora avugana na Bob Rugurika ngo kuva mu mwaka w'2017 ivyo Bob Rugurika we yiyamiriye kure. Yabihakanye avuga ko yanamurungikiye amafaranga yo kurondera abagwanyi, hari n'ibindi vyavugiwe mu ntahe y'ibanga. General Bunyoni we akaba yarisiguye avuga ko yatanguye kwandikiranira na Bob Rugurika ariko aramwibutsa ko amafaranga yamurungikiye yari ayo kumubaza amakuru yo muri CPI yagirije ubutegetsi ko bwahawe n'igihugu kibanyi ivyo yoba yaravuganye na Bob Rugurika. Ku vyavugiwe mu ntahe y'ibanga, General Bunyoni yagumye asaba ko bomuzanira umupfumu bamwagereza ko yari yatumye kwica Ndayishimiye. Ivyo vyose vyamuvuzwe ko muri sentare. Bob Rugurika arabibeshuza. Akaruru yatanze nuko ngo atamwana yibarutse mu mwaka w'2017 ko Bunyoni yamwandikiye mu mwaka w'2013 aciye kuri Facebook. Bob Rugurika yibutsa ko kandi ko nk'umumenyesha makuru asanzwe avugana n'abantu bose mu butegetsi, mu batavuga rumwe n'ubutegetsi no mu mashirahamwe yigenga. Yagize ati na Ndayishimiye arabizi ko mvugisha bose. Umwe mu bakurikiye urubanza rwa Bunyoni amaze kubona vyinshi yagize ati hariya hantu avuga ko Bunyoni yandikiye Bob Rugurika mu mwaka w'2017 ni leta yavyagirije Bunyoni nawe aca afatiraho. Mugabo ngo we ntiyigeze aba ari we atangura kuvuga umwaka, ahubwo we bo bamwagirije bavuga ko kuri conversation ku kiganiro batanguye kugirana na Bob Rugurika vyatanguye mu mwaka w'2017 kubw'amatohoza nyene umushikirizamanza kizigenza wa Republika ubwiwe yari yakoze. Gusa kubirabana n'iri gandagurwa ry'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza, hari vyinshi bitariko biratangazwa. Nkuko nababwiye, urupfu rwa Perezida Nkurunziza rumaze igihe rutera icuka mu mugambwe CNDD FDD na cane ko bari begereye umuhisi hamwe n'uruhande rwegereye Perezida Ndayishimiye. Amakuru Radio RPA yatorokanirije yerekana ko iyo dosiye iri mu bipfunze uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni kuko ari mu bagumya banga bagumye basaba ukuri kucishe Perezida Nkurunziza kumenyekana. Amakuru dukura mu mugambwe CNDD FDD atumenyesha ko hari bamwe mu bategetsi bari batanguye gusaba ko ivy'urwo rupfu rwa Petero Nkurunziza vyotohozwa neza maze abarundi bakamenya ukuri. Ayo makuru nyene kandi yemeza ko ico kibazo coba carateye icuka kibi hagati y'abahoze begereye Nkurunziza n'ubutegetsi bwa kino gihe burongowe na Perezida Ndayishimiye. Ico kibazo rero ngo coba kiri no mu vyatumye haba ikurwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni, ikurwa ryakurikiwe n'ipfungwa ryiwe imbere y'amezi 6. Isakwa ku rugo rw'uyu wahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu umupfasoni Denise Bucumi n'isakwa ry'urugo rw'urongoye inama nshingamateka muri kino gihe Daniel Gerard Ndabirabe ndetse n'urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Ivyo vyose rero ngo biri mu vyavuzwe ko bijanye n'ico kibazo c'igandagurwa rya Petero Nkurunziza. Abaduha amakuru bakavuga ko koba kwabaye kugabisha uwo wese yoherahira
akagarukana ivy'urwo rupfu rwa Petero Nkurunziza. Akaba ariko Bob Rugurika yongeye kubisigura. Tubamenyeshe ko kandi umuhisi Petero Nkurunziza yashengiye ku igenekerezo y'umunani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 bitewe n'ihagarara ry'umutima ku bitaro vyo mu ntara ya Karusi, nk'uko bavugira leta ico gihe Prosper Ntahorwamiye yabitangaje ku radio n'imbonesha kure y'igihugu RTNB. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzayo kandi baherereye hose kugira ngo batuja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse n'amakungu ya kure yabavugwa mu vya politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu, ubutungane n'ibindi vyinshi. No Muhuza TV muhezagirwe n'andi makuru yacu ni mukanya.